gutora ide kuko nabajya bateye imbere baratura ama ide y'abandi ariko ikibi nikijya umuntu warigeze kumuvuga nabi hanyuma ugacokoresha ikintu ciwe yarigeze kuvuga yuko umwiba wewe no yigeze kubwira abantu ati je sinkunda qualité za logic ziri hasi ariko mu nyuma kaza mbona akoresheje ideza kandi navyo wapostinze uko nyine vuga Arsene Muchutsingo haje kwa kumuraba nuko mbozi ngo acha ibindi bintu. So by the guys mwavyumvise we back again. This is the Star System. We are the Star System team from Monday to Friday 1 p.m. to 3 p.m. Emisi yose tiba no tatotana mundagano kun anje menosh na promoter nanje tuyagwe nabiri uyu musi rero muziki dufise abashe hatavuga ngo Sheikh Abdi ni Abduli Sheikh nani te Abdul Karim Sheikh Abdul Karim assalamu alaikum Sheikh Jamal assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kabisa napota kuida sababu tunasha huko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sio hivyo assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ariko uraberewe cyane merci sana zo musugazi yatanga amahoro ariko atwumviriza mumeko yambaye yakanzu zakanzu zera bawumva umeze gute wambaye uri umuhungu wambaye ikanzu wumva utesa umva umengo uri mu mpwemu nyene jewe kera narigeze kuba mfise umuhungu dukundana yabingozi yitwa Dija yego uwo mukobwa yabingozi yitwa Dija je rero ndiyumvira umwana je ndamukunda kaje ndamwemera mugabo ebana mugabo numugatori numuislam nanye ndavuga ati eske je mindafanya ai urazi ikintu nakoze nace mindura idini nace ndamushya ati nitwa Abdul urayibona antu ngiye kumfatira umunsi umwe yaje no muri vacances muri muzira Ramazani mu gifungo cy'abisilamu rero je kubera ko je navuga ati mko mtoto wa msite mtoto wa Kamenge nainse amamorale menshi umwana ntangura kumuha keya ndamuririmbira turirimbo kumbe muzira Ramazani abayimbaki mi sina abari sina ntavyo narinze amakosa yaramerekeje ntashe amerekeje sinzi ukungene nanza kumuimbia tumanyimbo twa basani mbere ya muskiti wako natoaza nakarambia we karambia woko escrow yatari ibintu birefu sana by the way karibu cyane bro merci sana meze neza imo bya twatora kwazi kirundi shaka tubiha bino musi kwazi kirundi mugaje so guys maze kuvyiba tukumena Logic Jamal aka 9 size 96 hama mutawere ngoni 98 myaka y'amapfuko bapfuki ko muri umwana Zafre size 96 size 96 a 1960 kombi bro 1996 kumbura umwana abasha umverandwe ngo kumbura umwana so guys by the message rero meze neza ndashima Black FM nakoze cyane sigambere uhaze ndabiza ariko uyumva gute aka mu kiganiro cyambere je mu kiganiro of course I think ni cyambere je mu kiganiro yego kabisa Logic Jamal je sigambere ndakwakire mu kiganiro isamirize naho zinkoreramwo narigeze kukwakira mu kiganiro turagira vishi tuyaze kubijanye na no kwiteza imbere kugwaruka ndavyibuka ariko kandi urana ko dusuye guhura muri Black FM abatazi Logic Jamal numwe mu bahinyanyuzi b'amasanamu ndavuga aba producteur b'ama video akaba rumwe bariri mu bahinyanyuzi bamaze gufasha abaririmbyi benshi ndetse akaba kiri muto muri uwo mwuga ariko ubonanize ko amaze gukora amateka amaze gukora ibintu binini cyane nawe bimuruta n'imyaka amaze mu mwuga wiwe ni Logic Jamal ubonanize ko yatanguye afata amasanamu zimwe mu mbonesha kure zatanguriye izindi ariyo benshi bita DFTV 257 akaba rumwe mu bantu bamenyekanye mbere kuruta abandi ndetse yatangiye gukoresha kamera zizimvye kuruta abandi bakameramani bakoresha kumbonesha kure donc kuruga rwa YouTube ku ma television ivyo reka ndabivuge Logic Jamal amaze gukora ama video menshi ariko shobora kumuharurira ngo no hava ndamu limita umava ndamushira hatangwa nahereza ariko byinshi araza kubitubwira Logic Jamal ikibazo ca mbere Logic Jamal ninde yatanguye umwuga wo guhinyanyura amasanamu ryari Logic Jamal no umuhinyanyuzi mu byerekeye amasanamu natanguye uyu mwuga mu mwaka wa 2000
Hey mbari sana 2012 video yego yanaririmba by the way kuri bararirimba naranaririmba hako watanga uririmba ukina n'amafilme n'umukinnyi w'amareresi hajya wagiye kwa DJ Fanny Gari DJ Fanny mwahuye gute ko benshi twakumenye muri behind camera guhura na DJ Fanny navuga yuko ari umugisha kuko yaramfashe ukuboko gushika no munsi aho ngeze ndabimushimira twahuriye mu giteramo ca Jux na Vanessa mu 2019 kuri La Costa Beach nari kumwe ico gihe nakora muri The Fight kwa Happy Famba yego niho nakorera ico gihe Epifamba niwe yarahagarariye ico giteramo nari mu bintu vya staff ibiki niho twahuriye na DJ Fanny muhuye mwavuganye gute uhagarariye igiteramo babisa n'ibyo kuri ama video nari mu by'amasanamu nyene nako ndafata amasanamu yo nari backstage nubwo wasimbiye kure wari wavuze ko watanguye 2012 gukora ama video bimeze gute tugiye experience yawe ngene imeze mu gihe nari umukinnyi w'amareresi narakina kenshi twaraja muri location gufata amasanamu ya film ugasanga abahinyanyuzi baratakaza amasanamu rero birambabaza cyane bica bituma nishiramwe yuko ndavyize nkavyikorera ya mpano yanje no ishira habona nkayigaragaza bica bituma ntangura kuja inyuma ya Black Artir aranyirengagiza muri aka video yego aranyirengagiza canje inyuma ya Ofarsi yaramfashe ukuboko abo bose warabatigisa inyuma nyuma Ofarsi bamede bose narabakurikiriye bagiye gukora nkagenda ndiga kuri tere bakora uko sinobesha kuko Ofarsi arafite ikintu yamfashije ariko byinshi novuga yuko nasanze ari impano yanje ntabizi kuko hari impano umuntu ashobora kuba afise atayizi Ofarsi yarashobora kugira editing nicaye imbere yiwe nkaza ndari ibyo akora mu gihe aruhutse aca afata ya image nyene atakoresheje canke video yaheze nkaca nja ku imashini naje nkatangura kubikora nibyo byatumye nja kurondera amatutoriel ntangura kwiga ku matutoriel ikintu cya mbere sinatangiye gukora video directement naciye ntangura gukora ibintu by'imanza amadote mariage rombe cyantangura gukora n'udufilme duto tw'abapeti bo mwisite nyene kujya usanga reka ndabafasha nta bushobozi bafise naje nta hamwe ndashika ndakeneye ko bamenye reka dupfe gukora uko nyene kugira ndabe yuko naje no kwisunika aho twinjira mu magume ya 2015 canja muri Congo kandi narakozeyo amafilme ni naho ahantu nagiye kubona yuko mfite impano nyabyo kuko muri Congo narakozeyo clip ya mbere natangiye gukora nayikoreye muri Congo y'umuririmbyi wo muri Congo indirimbo yitwa Bukavu Daw nari Bukavu narakozeyo clip bose barambye ati kubishoboye camvuga reka rero nsubira Bujumbura nje kuri ndabasope nk'abandi ndagaruka rero ariko ntivyanyoroheye kugira ngo bantahure cyangwa banyizere ngo bampe akazi kabo byarangoye cyane byasaba yuko nkora byinshi kandi byiza ariko ngaho nyene cyandahura n'abapeti bo mu Kanyosha ubu ntibakiririmba biyita Another Stars nibo bantu ba mbere natangiye ngaho nyene bishitse ndakorana nabo video ya mbere iri kuri YouTube ya kabiri campura n'undi mupeti nyene bajya bapeti nyene bakiga kuririmba ibiki yitwa Careless Amiri nawe nari kandi naramukoreye video buhoro campura na DJ Pro kubera haya mu Kanyosha bajya bapeti yarabazi abazi rero bajya bapeti baja kumwereka video DJ Pro tabaza nde yayikoze baramuza na DJ Pro rero DJ Pro arambye ati simana iki acaranyegereza
aca nshira hajya muri platform show no muri platform show narahakoze muri tipi platform show yatanga platform show platform ndakorayo sinakoze umwanya muremure ndahava canja muri the fight sinakoze yo nk'umu videographer nakoze nk'umu designer kuko na design ndayikora nakora ama cover ya vishu ariko hariyo video imwe ya vishu nakozeko ariko nta zina ryanje bashizeko come close narayishutinze ndagira na editing ariko umuntu yanshikanye muri the fight ari mu byara wanje yitwa Wise Imani mwakire mu bwambi bwawe kuko yaritavye Imana niwe yanyegereje muri the fight na niwe yariko arakora ama video ya vishu muri ico gihe niwe yanyizeye kandi ambye ati shooting iyi video ugire na editing turabe experience yawe irihe ko yarazi ico ikiri muri jewe irya video ya come close narayikoze ikisohoka ku izina rya Wise after ngaho haca haza new era entertainment jabo niyo twahuriye bwo kwa expect new era ndi muri the fight ndibuzengeze kugusangayo naje nagusanze no twamenyanye abo je muri new era niho John yari umugenzi wa Depo DJ Pracara telefona muri new era bashaka umuntu azarafata ama video mu gihe abayinjiye ko bariteguye arakonekta hariya ndaronka connection hajya batangwa turakorana nubwo bitagenze neza hajya nahakoze n'indirimbo imwe ya Spanish video Buruma ya Uruma nayikoze mu nyuma yakoze n'indi Spanish ntiyayishimye atayishimye acafata ajya amasanamu nakoze acashira muri Noir Blanc acagira niri ikibazo canje ako kazi ko gukunyanyura amasanamu urabona ko mu Burundi gashobora gutunga umuntu ku buryo umuvyeyi agufise akabona niyo mpano yawe yo kureka ati n'amashuri shako yareka of course niko kantunze gushika n'ubu nimba ubona nambaye ikanzu n'aya marori ubona nambaye uwo mwuga nyene size y'ibyo majana ngahe ngaho Logic Jamal karatera imbere ndamwibuka kera buzima bitaragenda neza ariko wananza ko bivaye n'ingabano yiwe ago n'umubeshe ndamuzi cyane none agiye muri Kongo ndamuzi cyane papa arabizi ndamuzi cyane turazinanye arabizi mu basinguye arabizi ariko ikibazo nagomba kubaza Adobe ari ikintu kiba kiri mu mashini ndifuza kumenya ko kumu director bavyigwa ugafata ikaramu ukavuga ati reka jewe nige kino kintu mu gihe nzi neza yuko ari ibintu biba biri mu mashini urafata umuntu sindavyumva nifuza kunsigura ukungene umudirector mwiza agufata uko akubwira ati bana Adobe nuko ndifuza kumva ingene mu vyiga ingene uvyiga cyangwa ingene vyigishwa ni bibiri kuko watubwiye ko wakoresheje tutoriel akaba tuzi neza ko ari amwe mu masanamu aba yigisha ikintu bashira ku murongo urashobora kuba ufite umuntu akwigisha cyangwa ukiyigisha bivanye nuko ubishaka umwete ubikunda kandi ufite umwete okay Wiz Designer yahuye na Wiz na Logic Jamal gute mugihe tuzi neza ko iyo twumvise Wiz Design twumva one way twumva na Logic Wiz Design kwanza urabizi yuko je ndimvukira mu Buyenzi ariko nakuriye mu Kamenge na Wiz Designer muhira ya Kamenge Wiz Designer ni byandi twatangura guhurira mu quartier twese akiri muri rya team ya Jagaban team ya abari bapeti bakinama rero twahurira mu bintu byinshi nk'abapeti bo mu quartier twara prepare ama photoshoot bigiharawe muri ico gihe narakora ko naciye mu byinshi nariciye no mu photographe naragiye organisation ya photoshoot tugahurira mu photoshoot mu biki niko twagiye turaba abagenzi bisanzwe ariko narabona yuko abapeti harimo impano iki romba muri ico gihe hari muri 2018 yazanye indirimbo yiwe ya mbere yitwa Mayes ngira ati grand frère we turabana mu quartier kiniki Wiz Designer yego turabikina ikintu twokora iki muri ico gihe nta na rumwe nari mfise kandi nari nkiba muhira nawe nta na cumi yari afise turabura ikintu kidufasha
kugira turabe basi nuko tworonka na kamera ntoya basi dushutinga cyangwa ati reka twihangane turondera amahera pole pole mu gihe je ndonse make nawe uronse make tuzoja kuri tene dukore kabisa muri ico gihe rero bibuko duca dusigaranye turi mu contact uko mbese na one way yarakikiga production kwa hot mix hot mix quelque part mu kavumu yego nawe kandi twarabonana kwa hot mix byuko kubera hot mix twamenye kubera Afro Slim n'umugenzi cyane kubera ko Afro ndivuga ko yakoze indirimbo ya Lana n'umugenzi cyane rero Afro Slim namukoreye video ya mbere yitwa Dada sije nayihejeje narashutinze tu after ngaho tuca duhura na one way rero muri kwa hot mix rero kijya gihe duhura niho habaye nyine ibintu by'ubugenzi cyane turaba abagenzi nyine rero Wiz acahura na one way baratangwa barakorana nani bakora nyampinga muri ico gihe nari muri DFTV kwa fanya bakoze nyampinga acarandungikira Wiz ambira ati grand frère umviriza indirimbo cavuga ati indirimbo irakaze mara Roma yambira ati none muzoyisohora ryari hari mu kwa gatandatu ati muri iyi minsi tuzoyisohora mu kwindwi itariki imwe niho baciye bayisohora je cafata link ndayiha DJ Mario na Ami Pro ati umviriza iyi mpano kuko barabagenzi barayumva bararyoherwa ati indirimbo irakaze niho baciye batangura kwiha promotion je rero ico nakoze nacenja kwa Fani kuko Fani yarakunda cyane Melana ya Beri yakunda Melana ya Beri je rero cyankora akazi ko kumukundisha nyampinga cyafata nyampinga ndayigira playlist repeat muri studio niyo yagaruka yonyene nk'umunsi wose dinye gushika aho dinye Delisa avuga ati ya ore exagere indirimbo imwe umunsi wose bati indirimbo iraryoshe dinye arayikunda abakozi ba DFTV bose barayikunda cyatugira inama bati Fani indirimbo ni nziza vraiment babicukoze kuri uwo musore niho Fani yaciye ashiramwe uburyo muri video okay so mu mwanya mbazi kibazo namumvirije histoire yose kandi nkunze no kumviriza Randra karavuga nk'amazina bavuze shangira matsiko none misite genre ariya mu makatiye gute havayo impano gusa toujours nta donc nk'abo mushobora kuba mwarakuranye bashobora kuba babandanije ishure cyane cyangwa bakora mu mabiro mwese mufite impano abantu bose mwakuranye cyangwa mwagendanye muri noro ndakura izina ry'Imana yo mwijuru muri noro bose noro apatoki boy ikintu nokubwira nta numwe mwese mufite impano ava muri noro ikintu nokubwira mino twebwe ikintu nokubwira muri noro hariya muri site ziwacu yes ikintu cyo kwiga sikirenga uti kubera turaraba bakuru biwacu barize ariko usanga bari muri bwabuziye bakomvayer ibiki rumva rero tuca duharura twebwe dushaka kazoza keza dushaka kuba abantu bakuru bicubahiro dukora reka turabe kijya kintu kiri muri twebwe arico twifashije kabisa icavuze nico kubera ko muri noro kandi kiri naco nokongereza ko uwo bikundi ariga kandi twese tukamaduhimiriza n'abandi kwiga mwese mwarize ndabizi ko twarize twe dufite amadiplome gusa ivyo mwize ntabwo mubikurikirana ahubwo mukurikirana impano ubuzima butangwa n'Imana nivyo bintangaza eske mwese impano mwese musanga muzifise ne bigisi nguyo aravuze amazina nkanga uyu akora ibi uyu akora ibi bigi nguyo bigisi mtoto wa Kamenge uraza amashuri afise ari kuri micro yarize gushika aja muri Kongo gukora ibaze ama university abiri yose atandukanye mugango uyu ari kuri micro nico kintu kirantanga umva muri nuru tuba tumeze fresh tu yes so guys reka tugaruke gabo kigano wavuze ikintu cha Wiz Design igihe azanga mu gihe cha gahanye mbwaro ciwacu uherutse so majati mbege Wiz Design na Logic Jamal bahuriye kuki yabaze naco muhuriye ku mugihe tuzi yuko nimba tuzi Wiz Design mu vyama video nuko tubona Logic Jamal iyo mvise ko nk'iyo kuntu wafashe uvyumva gute nka wewe yavuze tomajati Wiz Design na Logic Jamal muhuriye kuki yabaze naco duhuriyeko kiretse gusa
business bisanzwe like nta agukeneye arakurondera bakuri akakuriha canke nakarondera ivyo bivuye yuko video yakozwe na Landry SP kinamaze impamvu itakozwe na Logic Jamal hariya kugira mugihe tuzi yuko asanzwe ari mu official director wiwe. hari ikintu bita kurekonesa niko novyita abaririmbyi benshi bo ngaho iwacu ntibafise ikintu co kurekonesa urumva ntibafise kijya kintu co kwibuka gushima cyangwa gushima niko novuga nta kindi nabandi bivuge yuko mutakikorana aje mu tuzohurira ariko urafise projet nigeze kubona mu ntuze yawe ya Wiz Design. yes fall in love life is yaranaheze yahudiki no mu bisanzwe kuko Wiz Design ku munsi wejo hari kuwe wa mutaza ngana kabandi vendredi nakabandi okay like naba ico kibazo mbwiye ati why indirimbo yakozwe na Landry SP itakozwe na Logic Jamal tumenyereye ko mu videograph wow atavuga ati je Logic Jamal duhuriyeko kiretse gusa business ndamukenda ndamukoresha ndamukeresha ndamukoresha ikintu novuga Wiz nta n'umusimo tugeze gukora business wamufasha naramufasha okay tukira onyancha nibaza ikindi kibazo Logic Jamal my brother kandi umunyemano genzi tuzinanye vuba ngomba gukora video mbwa je sinzokuriha jewe kwera ko uzonshigikira unsupporting nk'inshuti yawe hama mu nyuma ndabe ko no hama na mwihakane nk'abandi hama na mwihakane nk'abandi ariko ikibazo ngomba kubaza tuko watu wazuri sana turibukana ni kimwe wahuye baraterana na big up twe nta nzigo ikibazo ngomba kubaza hari ibibazo vyagiye birabazuguruzuguru hagati ya DJ Fani na Wiz Design. Logic Jamal akaba yita Fani kari nka mama amwita nk'umuntu bamufashije grand sœur sister wawe mukuru iyo relation y'abo bantu babiri urumva kifisa iwaniye na business ya Wiz Design na Logic Jamal ndifuza kumenya iyo mpamvu ya Fani iyo barira yatumye muvavanura na Wiz Designer canke wahisemo kuvuga ati jereka ngomane na grand sœur brother wamsiteri mwacha ukuntu bimeze genda umuntu reka mbe open okay ibyo bafuye Wiz na Fani bijya byaraheze twaricaye birahera twebwe rero ikintu kiri hagati ya je na Wiz amahera umuntu atararonka urya muntu amufata bien aroro gofasha ngira ibika kwenginga amaze kuronka urya muntu anyuma yiwe asukamo inoti acabona yuko batacumaze je narashobora kuja location ntafunguye nkataha ntafunguye atandishe même difa nkaja kuri terre petit frère namutwaye abagenzi abajama bose timu yanje nabatwaye akaba ari Nico pa déplacement akaba ari Nico pa kubafungurira ndiko nkora clip ya Wiz Design tugataha kandi ikintu mwomenya nta n'umunsi n'umwe clip video ya Wiz Design nayikoze imisi ibiri twava location mijoro nkaranda editinga mu gatondo video ikabiheza kaza kuyitora niko nakora Roma nta n'umunsi n'umwe yandisha Roma ariko mu majambo ko yarose umuntu amufinance amuha inoti bari mufitanye kontimeze gute none y'ubugenzi gusa bon nukujya twatangiye kuva kera tukira aba petit tukira abajama Roma bavuga ati numwana wa numwana wa muhira reka ndamufashe kandi nivyo minushe nitubece nawe ndagukora video sha munandi dufatira karorero yes ko biri kose mwamaze kuba uyu ni business dia murimo nta kintu kimwe wowe kwaje ntukimbwira yego ico coje avyumva nimba ari umurazanya amahera baso uramubwira ati bro hamurazanya amahera mugaya yashatse ko video kogwana naka mwana we shakuzo buhari nivyo byo kwa sindaguca mu gatoya nivyo byo kwa Diamond na Deben uzoba behind the scene ya ndirimbo yabo haskara niho yarari yabamaje ati ko ikoze haskara bati jaskara mu videographer wanje guyo yarabizi mugabo ubu wanje ifana nyenda abahari banga nkakarorero mfate abaye nk'umuntu ya ndirimbo ya akabandi na karorero nimba uwo muri yarishamwe ati genda uko ya ndirimbo yakabandi Wiza chabwiye ati Logic imsatsi ndamunyandije ndirimba ati mugabo wazi ko shaka kiro utari kumwe bikagenda kuba ni rega kwitiranya ibyo byarabaye ariko nta kuntu wewe wombwira ko uzoshutinge je ubimbwire mu ijoro ngo je nzoshutinga na Land ngashaka uzowe kuri tele
imagine mfise naje programme ziwanje umbwire mwijoro en plus 23h muzoshutinga ejo nakagaye tukiraho nyene bigi nangira ntunganire kuco kintu wavuze hajya biga bihugu baramaze gutera imbere cyane ibintu byo nga mu Burundi Logic ndeka ndabivuge ivyo birakunze gushika rero ikibazo nagomba kubaza harigeze kuba ikibazo hagati ya Logic Jamal na Wiz Designer nyene my brother Logic Jamal igeze gukora indirimbo yitwa Kokoriko Wiz Designer unakora indirimbo yitwa Kokoriko bose let me do I do like Kokoriko zakozwe n'abantu babiri video ya mbere kandi ivyo nabisiga uko vyaheze imwe vya kuri fani oya rega ndiko dushaka kwinjizanya ibintu wumve ingene bimeze sawa Wiz Designer nimba yakorozwe Logic Jamal yamukora indirimbo ndibako Logic Jamal yarayinyeretse clip kariyata indirimbo ikaze vyatarimo ibare bifise vyuma wone imwe ama location akaze Wiz Designer cyagenda akora indi video ya Kokoriko ebana sinzi ngiye yakorejwe na telefone mbi vema abantu bose twese naje naranditse arafata kaka level ugeze ko vema sugwe gukora iyo video umenga vyace bya urayimuha ni video narayimuha yarayanga urumva ko gahunda rero ibintu byatanguye kera amabifu yatanguye kera no amabifu ibyo onye byavuye ni kijyagiye kandi ijya video nakoze jewe yari amafaranga afani A to Z rero hari ama image yarabuze Wiz rero yashaka ibintu bya fast fana mubwira ati no rindira ndonka amafaranga mu minsi 3 musubire location mu marire zijya script zisigaye Rome Wiz acashaka ibintu byo kwihuta acaja hariya gukora indi video nijya image nari nda yes okay nitwanda kuvya Wiz Design one chance nanyakijana no ijana para nyakijana ndimbo ya TZ kwa muri Empire Pictures kabisa tuja mu mpera Logic Jamal shakumbwire video mwakoze kagushimisha na mudasubirizwa ya Godas Muhoza no Christabella ya Christabella okay Christabella mudemo hajya hirya mu nyakabiga ni indirimbo umaze kubona yakozwe no muhinyanyuzi kanaka ukumva urakunze donc umuhinyanyuzi wemera ngaha uravuga ati iyi video ko ndayikunze simvuze ngo umuhinyanyuzi wemera mvuze umuhinyanyuzi yakoze video uravuga ati no video ndayikunze kandi no mujama ndamwemera abahinyanyuzi bose baringa bose ndakurikirana akazi kabo kandi ndakunda uko bakora nta video uravuga ati yaranyemeje niko na Andrea abajije ijya Landry yakoreye kidumu iyi heruka ikirezi ni kirezi okay imekupiga kichupa mu macho nilipenda kabisa role model wangu TG Omoli, a boy director from Nigeria. Ari kintu wavuze Logic wavuze uti mudasubirizwa ya Christabella. Wait. Ahantu waposted ifoto uvuga uti bamwe bama bavuga ngo ndabafatiriya bivye amascenario yanje. Ubivuga ufatiye ku ndirimbo ya Vania Ice yakoresheje ama ide yawe novuga Vania nawe no kwa Andre SP yakoresheje ide za Logic Jamal Logic Jamal atari doga bimeze gute byagenze gute byaheze gute baden ndirimbo bavuze ni rukundo nekwari rukineruko okay utiri bisanzwe bimeze gute kwibana ama image cyangwa kwibana ama ide cyane bon gutora ide kuko nabajya bateye imbere baratura ama ide y'abandi ariko ikibi nikijya umuntu warigeze kumuvuga nabi ari mu gacokoresha ikintu cyiwe yarigeze kuvuga yuko umwiba wewe no yigeze kubwira abantu ati Jesse nkunda quality za Logic ziri hasi ariko mu nyuma mbona akoresheje ide za kandi navyo wapostinze uko nyine vuga kabisa tuvera kwa kundimbo ko cyazo wakoze tusha tusibira kundimbo kurakora y'umuririmbyi twa kidingabirano ariko shaka kumenya indirimbo maze gukorera amahera menshi ni yahe hari indirimbo iri mu kabati ya MT number 1 kabisa sport ugereje kuraba kidingabirano ujya mwana wamubonye gute
nk'umuntu mwamaranye umwanya utari muto kuri terrain ubona ishaka bunebwe faible fort navuga yuko kuvuga ngo nuko twamaranye umwanya muremure kuri terrain turamarana umwanya muremure cyane no muhira araza kunda twicarana kansaba impanuro kuko urumva twese twavuye muri bwa buzima bwo hasi dukeneye kuja mu bundi buzima je ndi umuntu navuga yuko ndashimira Imana fise umutima w'iwanje je sishobora kubona impano yicaye ngaho sico nshoboye kuyifasha ngo ndayireke igenda uko nikomeze maze gufasha aba benshi ntorinze kuvuga urumva je ndakunda umuntu afise ingabirano muri we kandi ayikunda akaba afise n'ishaka yo gushika aho ashaka gushika. Okay. Umwe mu bamenyesha makuru aheje kuvuga aje kunyandikira ubutumwa ambwira ati Randri mwambie Logic Jamal aache hasira hata Petro amemkana Yesu ni director mwenye kipaji. Mwambie merci. Yani anasema yani huache hasira. Hata Petro amemkana Yesu. Yani wewe ni mwenye yani wewe ni director mwenye kipaji. Tukaba turi mu Kiswahili. Asante sana mimi. Wewe ni ndo mufuka. Yani umesha makuru. So guys, mwavyumvise kumwe na Logic Jamal size 98 no 96 yay abavumvise ngaho cyumva deja ko ari imyaka yiwe yavukiye cyo harumvirize ni muri umwige umukunde muri diaspora ari yaya reka ndagusabye imyaka ni giharuro. So but the way guys sinzi ari bakazo tutakubaje wifuza gushikiriza nk'umu director tuzogwamagara ari kumwe na Kid Ngabirano muzane ngaha cyo tubasage kuri tete mutubwire ko murakorana indirimbo yiwe wonge na mumbarizi cyo kugwa kugira ujya mu peti atera imbere ayafatisha ubona ho kugwa ikiga Logic hano odwa sponsor n'umuziki umwe yayitanze suko nyene none deja naramaze turi muri project stock ndafise indirimbo yi muri stock y'ukwezi kwindwi kose ndafisemo indirimbo yiwe kandi ndacamufasha. Asante sana Logic Jamali, heshima kwako director size 96 nanje ngiye kugushigikira nanje sindaheza ndacamufasha kuko n'umwana w'igihugu arakenewe gufashwa kuko ntarashikiye ashaka gushika narabibonye kabisa kubera ko mwiriwe kuri terre mutariye icyo naco iwanje naco bimbwiye. Yes, kunda kazi. Guys, mwite ikigo gishe cha Kid Ngabirano na Andri promoter nzoba ndimwo Logic Jamal ni piga image kali kubwa sana ya hatari nzoba ndimwe muyitega ico gikorwa ndazi neza ko zoba gikaze vya hatari kandi avyizera neza yuko eba Logic atani yangusha kandi azi neza yuko gikorwa ndazi nk'ubu carahetse ifone tupatie mzigo aba director munafise ikibazo cyo gutevya imizigo ni nk'abafotografi bivana n'ama project badufise yandi muri stock zishobora gufata projet na shooting ejo onda editing no munsi mu gihe mfise projet nka zitatu na shooting mu ndwi heza so yuko ndaziheza hanyuma bose ni justice dukoreshe justice abantu batazi Kid Ngabirano umunyakamenge akwije condition peti yangu sana peti mkali umwana kaze guys mvuze umwana kaze abakaze ndifuza ariko zitandatu umupeta zoba hadu wallahi wafisa anniversary 12 ahubwo goma kwa nsumira nzoyikora je goma kura nsumira unazo sora ngo niyo video ya Logic Jamal itariki zitandatu 12 zokunyene itariki zitandatu tubona kuri stage kuri stade Ntwari itariki zitandatu oya no wanchat afisa anniversary 12 Rosisi tumubone kuri stage Rosisi uko 8 tumubone kuri stage kaza cyane ya Black kuri stade ubuzima bwe ku nshuro yiwe ya mbere aririmbiye kuri stade yuzujegamo abantu abapeti yo mukameye ku masare twaca hejuru ngo tunajirusha tuduca hejuru kamega yuba azwa kuri stage riko baririmbyi bakomakomeye ariko n'abamenyesha makuru bakaze nk'umutananiko so guys iyi ndirimbo ya Kid Ngabirano indirimbo yitwa Nkunda twabwije keshi ngamuri Black FM kabisa turavuga umuntu wese yifuza kugica afashe no mupeti aze ariko Logic Jamal ashobora ati jewe dushaka kuvanga aha tunashimira na Biggie ari mu bagize mu bakoze ibishoboka byose kugira ico gikorwa tukironke sinzi katarayize na Logic ahubwo je nzavanja kubishutsa ahubwo mukuru wa mbere wobaza ni Logic
niwe afise byose mu mwese murabatananirwa uko ivyo mwakoze vyose ni ikintu ciza. Vendredi gikorwa kizoba kiri mu maboko yanyu kabisa. Vendredi kwa byose muhanga no muzitiri kwa kabiri Vendredi ya hejo kabisa. Ni MB promoter Sexy Boy, rafiki yako unamjua nadhani. Brother wa Kiswahili kabisa, anachonga sana, mzazi nyama kabisa kwenye DFTV. So guys, mwavyumvise ni Hot Kid canke Kid Ngabirano, indirimbo nkunda iriko yakorwa na Logic Jamal. Kukiba mvuga nabi ngamatabi kukiba mvuga nabi ndazi kurimba kuja uri umurapere ndavyibuka kuri ya ndirimbo y'abajournaliste. Abantu bose bazi ko umurapere jiwazi bese ndabizi mani ureko manje ntuzenye ume promotion anje ndiri we byaranse warazimye. So by the way, Logic Jamal, ndagushimiye cyane, ndibaza ku munsi w'itariki 12 igihe ndimo izosohokerako, ndibaza Landry yamaze kuba kazosorora azogurira biroroshe. None icyangwa sindakizi Logic oya Logic angwifana mwifana ndamuzi neza cyane, narazihevye sigiye umwike fan amazi uba weza kutazera kizi dorondera sponsor muri nuseriya ibintu by'isukari ku bantu b'abagabo si byiza. Yo uranyorohereje baza katwumve ndimire ngira zokwiye ni amazi 10,000 uzoyamara. Je n'icupa rimwe gusa nkaba mejeje rya demire ahubwo natomboye digi naho aduca fata fresh nanje nimbazo wari udufiriti kabisa sinzi nyama ko ilfo yuko dutegura anniversaire tuyimutegure nga muri studio. Ndagenda kumenyesha ko afise groupe arimo y'abana bo muri Juye, harimo abana bashushe ba Dramati, ba Bera Bujahid, Bera Magic TV. Bujahid ndayikumbuye. Bera Magic TV abo bose mu kwindwi afite bagize link abana mu gisagara bose bafise anniversaire muri Juye. So ni azwari benshi kandi ngo ntibazodutumira. None yaragiyemo hari abana bose bashushe mu gisagara bo muri Juye. Ngira tuzofata amayimaje arimo narabyumse ko arimo kuko nabibwiwe n'abagenzi barambwira ngo harimo abaririmbyi babiri. Abo bana baba boss we bakuye bazanye link ati umuntu wese yavutse muri Juye yaritaye ko harimo barambwiye ko harimo abaririmbyi babiri. tuzoba turi tuzomuhagararira neza kandi tuzabikata uraziye je muranshiramo ndakweka ikintu nikoreye sindimwe ko nuri umujuye.